bavyeyi iyo umwana aronkeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza. Rero nyene cyo ko mutera iteka mu kumushikiriza urupapuro rwo gushima n'umukenyezi yitwa Kayobera Natalia n'umukuru w'umutumba akundwa cyane n'abarongoye. Ifise forme sekebuye iteye igomwe arumvikana nabo basangiye ubutware ubwo utware bwiyo akabugira atazi gusoma no kwandika bigatuma atera intege abandi bakenyezi no w'Ingozi muri commune Marangara ku mutumba wa Kigoma. Ubundi mukenyezi wa kabiri ni Tena Bukeye neza Ornera ajejwe ari mu nzego z'umutekano n'umugeme afise kazoza mu bya gisirikare afise hamwe y'abigeme bakina karate umukino tumenyereye ku bagabo. Ubundi dushimira ni Ndamutsa Olive numumenyesha makuru numukameramani wo kuri radio na televiziyo by'igihugu yatanguye uwo mwuga akiri muto ubu arawusaziyemwo yawutanguye bamutwenga. Ubundi dushimira nyine cyo mukuru w'igihugu n'umugabo twasanze abagabo natwe turakunda abakenyezi kubateza imbere kandi dufiseho tubikura kwagere cyubahiro. Uwo mugabo n'uwitwa Mujiji Joseph n'umugabo yatanguje hamwe ry'abagabo ryo kugwanya amabakorerwa abakenyezi kuva mu 2008 kuba ari umupionnier mu gushiraho inyigisho zibereye abagabo ngo babe imbanza guseruka. Ubundi nishimira Imana Claudeta wo muri province Bubanza Irugazi mu gutwara abantu n'ibintu 2012 aho maze gupfakarira afise abana 4 yaciye yumvira ingene yobandanya gutunga umuryango. Umukenyezi yinje abantu n'ibintu 2016 atwara taxi. Iyo taxi zikorera Bujumbura Bubanza n'umukenyezi umwe mu bantu amajana 2 bakorera kuri ico gituro cya Kotebu byamusabye kurinda no kubahuka kuko bitamenyerewe mu Burundi. Ubundi dushimira n'Uwimana Grace ari nawo mu gutwara abantu n'ibintu yatanguriye gutwara bisi ziduga mu gihugu hagati mu mwaka wa 2013 ubakorera mu ishira hamwe Soja Satom atwara bijya biduga binini twitwa Praru muri iryo shira hamwe. Ubundi dushaka ko nyine cyubare mutera iteka ni Doro bari hanyuma ari mu guharana gateka kazi na mukenyezi yari itanze mu guharana gateka mukenyezi yaragira amanimation kuri stade ku minsi mikuru yahari umukenyezi gushika 2013 naho yakukurutse yabandanije haranira agateka ku mukenyezi ahaherereye. Ubundi ni Ndayishimiye Bosco w'Ingozi Inyamurenza yarahimirije cyane mu ikomine yose kubaka biciye mu mategeko wa mugambi wamagana nk'abarundi nyene cubahiro mukuru w'igihugu yaracasaba uruhusha akwira amakomine yose afasha mu kuraganisha ababubatse bidaciye mu mategeko. Arongo yishira hamwe y'ugwaruka gitwa AGDP Association des jeunes pour le développement et le développement du Burundi. Ubundi dushimira n'ikintu ni mudamu Kinyabuku Maria ari mu baharanira gateka k'umukenyezi kuva kera yaragwaniye gateka k'umukenyezi kuva kera gushika n'ubu naho yakukurutse mu kazi kata akabandanya yitanga bimwe biboneka mu kurondera uburyo bwo gukora kugira umukenyezi atera imbere. Akora kandi neza n'andi mashira hamwe. Ubu niwe yegarije abandi bakenyezi bose bari bati ubutandukane bwabo mu madini yabo mu byumviro byabo kugira bagire urunani. Uyu dushimira ni Niragira Violeta wo mu Kayanza commune Kayanza. Umukenyezi kuboneza yagiye imbere abandi bakenyezi batangura kuza barubakira bantaho nikora ubu bageze ku 125 bazaronke kubera umutima w'impuwe arahimiriza abandi bakenyezi n'abagabo bagatanga ingufu zabo bakabubakira. Hari abatanga udufaranga tuza gusahiriza ibiti bakoresha babisaba muri komine ibintu bikagenda neza. Hariho n'inzu zubatswe no mu zindi komine etari yiwabo. Uyu dushimira
uyu numwigeme yagiye kwiga mu mahanga mu mwaka uheze yarashoboye kuronka amanota meza mu kibazo ca leta cyo guheza amashuri yisumbuye yize mu gisata c'ubuhinga mu vyerekeye ibiharuro physique n'ubuhinga scientifique mate physique technologie mu mwaka w'ishure 2018 mu ishuri ryisumbuye ryitwa Mutima Mweranda yarose amanota 88 n'ibice 71. Uwundi ni Kamikazi Kaminkalinka Jones mu mwaka yawuheze nawe yarose amanota menshi 89 n'ibice 14 kwijana mu gisata cha scientifique biologie chimie et sciences de la terre nawe akaba yarose amanota menshi cyane 89 n'ibice 14. Uwundi mwoshimira n'inzobo ni Mangeline wo mu Rumonge yateje imbere amashirahamwe ya nawe nunze ya mashirahamwe ari hafi mu abakenyezi umuriyoni w'ibihumbi 500 birenga mu Rumonge yarakoze birashimwa abakenyezi barashobora kwisununura. Uwundi ni niyo kuri Kerine wo mu Rutana numukuru w'umutumba Rutana yarahimirije abakenyezi bose bo ku mutumba nta numwe atari mwishira hamwe rya nawe nuzi yo kuziganya no kuguranana akigisha abandi bakenyezi ukuntu bo kwiteza imbere n'ingene borerera neza igihugu. Uwundi ni nibigira Consolate ari mu vy'amagara y'abantu n'umufoma ku bitaro bikuru wa Karete akorera muri urgence mu bana aritaho cyane abagwaye ko ni bamushigiye nta bavyeyi amasa ntigera ava ku kazi abandi abonye yuko wanyuma adatashe wasanga abandi bagiye mugabo akabatije mva ngaha uwanyuma afashijwe. Uwundi ni Shimira Vanessa w'Igitega mu magara y'abantu yarubatse ivuriro ryitwa Centre Medical Wakize mu gisagara ca Gitega muri quartier Nyamugari kugira rifasha bene igihugu baho kwivuza kuko hari hasanzwe ivuriro rimwe gusa. Uwundi ni ishirahamwe APFB iterambere ry'umugeme w'umurundi kazi nishiramwe rihuza abigeme mu Burundi rimaze imyaka 20 ryemerewe gukora ku mugaragaro rikora mu gihugu cyose mu migambi yo guteza imbere umwigeme n'umurundi kazi kandi barekanye ko abigeme bashoboye. Uwundi no wizeye Imana Anik w'Ingozi ari arongoye koperative yitwa Iteriteka ry'abacukura ubutari Ngozi. Muri iyo koperative akaba ariyo ari umukenyezi umwe ari mu makoperative menshi harimwo iyarimwo ari umukozi acungera abariko barimba kubera ishaka ryo gukunda ibikorwa. Turashaka mutera iteka ishirahamwe Afraburi riri mu ntara zose irishirahamwe n'igitangaza rigizwe n'abakenyezi baje bahungutse ariko kuntu bakoze kugira bahure n'abandi bakenyezi basanze mu gihugu baratega imigambi y'iterambere cyane cyane mu bijanye n'urudandazwa rukorerwa rwo kujabuka imipaka. Yarafashije cyane abo bakenyezi mu gushinga koperative yitwa Tushirike iri mu Gatumba. Uwundi ariyo banyuma ni Gacoreke Jeanne yaruguruye ikigo kijeje no kuraza abakorewe amabi bari mu kinama citwa Centre Giriteka arahumuye ariko ibikorwa akora n'ivyiteka. Ngabo nyene cyubahiro mukuru w'igihugu mutambukanye wanyu abo twarotokanije mu bushikiranganje kugira ubatera iteka bakore mu mirimo kuko n'umugisha ubuvuye ku muvyeyi. Bavyeyi, iyo umwana aronkeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza.